Kamwe mu burorero bwerekana ivyo bihushane biri mu vyashikirijwe n'icegera c'umukuru w'igihugu agishika hatokombereye ayo mazu abiri y'ubudandaji n'ingene yihutiye kuvuga ko izo nyubako zibiri z'ubudandaji zoba zatokombejwe n'ipasi y'amakara yibagiriwe indani muri zo kandi atamatohoza yimbitse yari yakoze. Vyongeye Prosper BAZOMBAZA yarabesha abarundi mu kwemeza ko ayo mazu y'ubudandaji yahiye ata abantu baratangura kwinjirayo, mu gihe amakuru duhabwa n'abarahabereye iryo bara avuga ko umucanwa wadutse hari bamwe mu badandaza bari bamaze kwinjira indani mu maduka yabo, aho mbere hari na bamwe muri bo banashoboye kurokora bike mu bidandazwa vyabo bitari bwashikirwe n'umuriro, mu gihe abandi bari batanguye guhunga kubera ubwinshi bw'uwo muriro. Iruhande y'ivyo kubw'amakuru dufise abanyezamu 8 bari basanzwe bararira ayo maduka yatokombeye n'abandi benshi bacungera yari mu micungararo yayo. Urwego rw'iperereza rwihutiye gufata no kujana gufunga, nta kindi bahowe atari kugira ababazi ivye vyongere bikunde ntibubahuke kuvuga ivyo babonye imbere yuko umuriro wihibara. Kubw'ayo makuru nyene abo banyezamu muri kino gihe bashobora kuba bariko baranaborezwa igufa mu ntumbero yo kubemeza ku nguvu kudahirahira ngo bacire hasi ivyo babonye, ahubwo nyabuna bazovuge ivyo bategetswe n'iperereza. Uretse ivyo kandi ibibazo n'amakenga biguma ari urutavanako ku batari bake babonye ivyabaye. Kugeza ubu benshi bavuga ko bidatahuritse ingene urwego rw'iperereza rusanzwe ruzwi mu marementanya atandukanye ariko rwaje gufata mu minwe ibijanye n'iyo miriro yatokombeje kwa Ndayizamba na Parisien. Iryo perereza nyene rikihariza iyo dossier mu gihe bizwi neza ko ico cari gikorwa c'igipolisi na Parike nkuru ya Bujumbura.